Of course ini ase live show turi out of studio. Of course nko mubibona dufise umutumire nawe usundi ni Flow Burundi afite indirimbo yitwa Control ari kumwe na Jovial muri nzikaziva mu gihugu ca Kenya. So rero abatari bake batwumvirije mu kiganiro kuri Kadendera kora gice kimisi cyose kwa kwambara ku munsi wa gatandatu gesaha 4 n'ingice saha 10 ukwiye kumenya katanu ukwiye kumviriza atari kuri Kadendera kuri ganiro kibabwira makuru avugwa kwisi yose mu madomene yose. Yes. So rero turi hanze nko mubibona musabwe mumenyera ibigano tunda kwakorera hano turagara rero bitari bike. So rero ni exclusive interview turi kumwe na Flow ku ndirimbo yiwe yitwa Control yanatsinze muri top 5 ni Sida Silva ni kumwe na Miss Dorsi. Safi neza cyane use mwi Miss Kiswahili kidogo banyaje niko fresh poa yeah so na muonaje sha kama zuri kabisa musaheruka kwa tuganira kuri huha huha yakorewe ngahize guhezwa muri Tanzania acagiye mu gihugu ca Kenya kugira media tour mugaza bya ibindi. Flow karibu muri ya live show meze neza. Oh merci beaucoup muri ya live show nyene ndishimye sana man namgo kare muguhuha yatwenda kumufasha ariko ubu yarahindutse acaza ariko arakontrola nakora gafata ni chanta controller nainzi nikakuku wewe so turahera kunuze outfit grama ngapi nyingi ona jenda ona ava nyongereza niko video hapa sawa niko sawa na kupesa moja tu grama ngapi zote ni grama nyingi wambari nkangahe uravye avavuga ko nishimye awe mutekano nakwiye basi ntari musiyangahe ntujya musiyangahe ya 50 million 50 million ya parcelle twajya tugura yangahe se ya parcelle ani musa 50 million ya marundi ibi izi ziriko zadonanye ni bag nizi ni sa bigura compre kuranga dolari zingahe yavuye he kandi ibihumbi 9 by'amadolari uripanze amahera menshi maze gukora ko nangahe menshi maze gukora ko nangahe maze gukora ko mahera menshi turonge basi kurangaye basi amaze kuwako iwanje iwanje charimo I think ni million jana na no musi Flow aracapanze canke ndapanze ndapanze wambaye parcelle ari kurapa ndapanze tutakire gute ndayi no panganye ukabisi ngo naguze izuriwe ndapanze akagire ko nsana ngoka yiga aho nyiganira akavuga wamujama kweli inzu yanje yagiziwe okay ndapanze mugabo amaze kuyakorako manda amaze kuyakoraho kandi amaze ko tugami tari duke so yeah amafaranga umushira mu muziki haraye maze gukura yo arikaraza mubwo atarakwira umuvuduko mwiza cyane umuvuduko wa fresh ubu bimeze fresh sindiko ndidoga bimeze neza ya Flow no mwaka arakoze ibikorwa bitari bikigwera mu kwa mbere kugeza no munsi turi mu kwitso 11 yaravuze kazo ko ibikorwa byinshi so bwe ukaraba na back to back why back to back ndi mu kazi like nta mwanya wo ugufisha ubusa nta mwanya wo gutakaza no kubaha amabanga inguvu ukoresha nuvuga ngo mwakano kazi kako kuririmba nko kuravuga ndakora cyane n'umwimburo nkabona bikwiranye n'inguvu ukoresha ntibirakwirana gusa mugabo nezera yuko ukumanya uzogenda uragenda bizohurira mu like inguvu zanje ama kwinziza kwanje kuzobe kunini paraporo yuko nshoramo tuje ko ndirimbo Control dosi indirimbo out ari kumwe na Jovial no muri inzikazi mu cya Kenya umwe mu barinzikazi afise izina cyane no vuga ko imwe mu collabo zamenyekanye cyane muri South Africa indirimbo ari kumwe na Mario Badman indirimbo yitwa Mia Mall. So rero uno musi ari kumwe na Flow hari indirimbo iri out yitwa Controller gende kuri YouTube wandike Controller Flow featuring Jovial indirimbo twebona ifise n'amasanamu. Flow yagiye mu gihugu cya Kenya yagiye gukora media tour ariko agira dusangize rero muri rusange indirimbo yakozwe gute yavutse gute natubwiye kwanza ubwa mbere tour yagiye kuri mu gihugu cya Kenya cya kiga yarakiriwe n'amenyesha makuru
yafise n'ibega avuga ko kirimo amahera hari umukobwa yari yitwa Demo wa Facebook amushira amafaranga agiye kumuraba mwarabonanye vyagenze gute amahera yagiye kwanza ko babonanye cyane ko yamuhaye duhere Demo wa Facebook rero kuva c'indege turashitse Kenya twese muri Kenya c'indege sivyo abamesha makuru n'abandi wakibera tigizingana gute zari nyinshi marabibonye ababikurikiranye zari nyinshi because muri Kenya bo baratahura entertainment baratahura umuziki so nshitse kara yari gucanga musha game like kugira umuntu ashitse yerekane ko yashitse like no muntu like mugenda hano ari mu ntayo nakavisibility na gatoya so bige byabaye okay turondera Demo wa Facebook and then nyuma yaho mugonto byakunze yari mu bindi bintu byiwe so tuvuye ngaho rero katubandanye n'ibyo urashitse Kenya muri Kenya natanguye huwa media tour ndiga ku munsi wa mbere byagenze fresh ngiye nagiye kuri TV KSB I think ni KSB niyo nahereye ko tuvuye twamara tubonye nakora ni broadcast ndakora n'ahandi hatandukanye and then maze imisi 2-3 cankine mba navyibuka neza indirimbo yanje irakinwa sana ku mativa komakomeye muri Kenya hanze ya Kenya East Africa ama TV menshi and then icanonkana novuga ko ikintu na ari bakwe nagiriwe indirimbo yanje Trace Urban irayikina so vyamzari ikintu kinini cyane byampaye icubahiro ku muziki wanje byatanze icubahiro ku muziki w'u Burundi of course ni naje nabaye umuririmbyi wa mbere kuva isi ibaho like abo kantu mu kabika hantu nubwo abarundi bagafashe imengana kantu kari easy man kuva isi yabayeho nije mu ndirimbo yanje ya mbere levuga imbere ya kamera nta nubwo bamfise mu kubivuga like wana gomba reka nkoya mari net allo so nije ndirimbo ya mbere yabaye ya mbere itwa Huha yaciye kuri Trace Urban kuva uburundi bwitwa uburundi kuva isi ibaho nta ndirimbo y'umurundi yari bwace ko aho hantu kuri televiziyo y'abafaransa iri muri Europe hanyuma bicabimpa visibility nini like byanyongeye inguvu like umuntu rwari turiko turavuga aravuga ati umujama cha kuri Trace Urban ikintu cyoroshe urabizi yuko muri East Africa n'abarinzi bake nta liste y'abantu 10 boronka eske kuri cyo onye kubona indirimbo yawe yasho kuja kuri Trace Urban ko bari kubera wagiye ukagira mvuga neza twari anye muri Kenya cyane nico kiri muri bimwe byafashije because narasohotse mu gihugu ndagenda ndayimenyekanisha ndayipromotinga hariya ndakora ama media tour and then kuri Trace East kuri Trace muzika ni iracako cyane so nawo kwera abari Trace zimwe baguma baraba bakavuga ati indirimbo yo bikomeye cyangwa indirimbo imeze gute so rero barabonye barashima then barayikuraho barayitora baza kwikira iwabo so kotazi navuga ngo Trace ni navuga ngo ni televiziyo nini cyambere iri muri Trace group y'abafaransa sama televiziyo menshi arimo Trace Music kimwe cha Kenya hari Trace Africa Trace Gospel Trace Kitoko ama Trace menshi kwa bakoresha kana episode televiziyo nini irengene zo zini Trace Urban kuko ninayubona ariko waguze cyo bita abonnement nini ya Canal Plus ndikubona hano muri live show so wowe icyo wibaza kuba indirimbo yabaciye kuri Trace Urban ari indirimbo ya mbere yabaye mu Burundi gacha kuri Trace Urban nuko indirimbo yawe Huha ari niyo ndirimbo ya mbere nziza kuva ubundi bubayeho kikazo ba DJ like ushobora ku ndashishuye neza abantu bakibaza yuko nishima ishure neza nyene banda mu nyumvirize n'abantu nimunjaniranye ndashishuye neza abantu bikoza ko nishima but inyishu abantu bayifise ni Trace Urban why ya choosing the flow choosing indirimbo yiwe Huwa it means yuko iyo ndirimbo ari bahonye pizisabwa n'amategeko ndimo zabaye amen mugani byo bibaza okay nawe biravye koko Tureke bya Trace Urban nawe biravye Huwa akado ndirimbo ya mbere kuva ubundi bubaye kameme ijya ndirimbo ni banga man
tureka kubesha n'indirimbo nini of course nanje ubwanje nyene irantera ubwo. Okay sawa. Nuze mwawe gute Jovial? Jovial twahuye na director Torres, Deska Torres yakoze iyo ndirimbo yanje controller. Niba duhuje twara chillings. Narose connection n'umuntu wahariya ampuza na Deska Torres. Duhuye na Deska Torres turaganira tuba nk'abagenzi like byari ukuntu meze mu buzima bwa misi yose ndaganira. Sinifunga mwe murabizi. Ndakunda kuganiriza fresh nubwo tuba duhuye rimwe umenga turazimanye. Nuko mbayeho mu buzima bwanje mbayeho singara sinishimye. So turaganira ndamubwira jam project mfise ndamubwira ko nifuza ko n'abarinzi muri Kenya acambwira ati bifuza nkande nande ndamudondagura amazina nk'atatu acambwira ati muri abo bose umuntu agoye kuronka ni Jovial reka bari duhera. So uhera haduka ubundi umuntu azubwenge uhera kubigimye nakitwara ibyoroshe byo utegereza ugira rero mu ishuri amuhera ku tubazo tworoshe utworoshe je nanjye nanukanye namwe bishuri je nahera kusho mbona kiza kunshusha umutwe ndabizi umenya rose ni ndahungurwa. So baravuga bacha mu link ya Mugeti ari Murundi itwa Flow n'umurinzi ariko arabikora neza afite indirimbo nziza sana nanje nayikunze reka ndakurikira link gusa arifuza yuko mwakorana yamutelefone turi kumwe actually and then umujama turatandukana bagiye kunyafuna nka saa 8 z'ijoro ambwira ati ejo rafise umwanya nze muhure muri studio recording nuko vyagenze indirimbo control irabonetse. Hama tugire muri studio yari imeze gute uhuye na Jovial? Muri studio yari vibe because yambwiye ati man urakaze ayushi abantu babona ukuntu iyo challenge like abona ikintu kiri muri wewe urakaze sana yarakunze ingene indirimbo yanje imeze actually yaranambwiye yuko indirimbo yanje ho hayibonye itakura amativa komakomeye so ni ikintu cyamfashije cyane. Do you think yuko indirimbo yagusha kuri Trace Urban byaba byaragufashije kugira ngo ushore kubikora cyane gose ya nige kibize kuri Jovial? Akunda kazi kiwe sana hata niongee kwa Kiswahili nafikiri Jovial atakuja kuangalia interview takutumia link. Kitu gani ndiga kwa Jovial? Jovial ni mtu poa, ana roho safi sana. Alafu ni mtu anapenda kazi yake na ni mtu akipenda kitu hajifichi, anapenda kweli yani. Yuko hivyo. Jovial wabyo please ikirundi azogusigura nagike. So indirimbo irasohotse iri out bivanye navuga ngo n'amazina y'indirimbo controller na feedback y'indirimbo controller ubona gute? Indirimbo controller ni nziza irika bikora fresh yarabaye trending muri Kenya haki minsi ibiri trending YouTube isohotse yari trending number 1 iramanuka ijya kuri 2 then mu nyuma yaho nyine iramanuka because kubera ko ni soka yaragiye ubwo ndashima Imana cyane vraiment ni igikorwa kinini ni igikorwa kinini cyacumye Flow ava ku ntambwe yariko aja ku yindi ntambwe. Yes, I n'amafoto twabonye iri kumwe na Otile Brown. So is my brother now. Aravuka ni benshi tukakutana na Otile Brown na kuna chochote ambacho mlifanya? Tumekutana tumeongea vitu vingi twavuganye ibintu byinshi like abafana banje n'abafana b'umuziki mwiza w'u Burundi itegeye akazi kenshi pe. Okay, ibivuga birahari. So uravye muri rusange mbye wamaze muri Kenya umuziki wo muri Kenya ni iki ufise twa dafise natwe ni iki dufise badafise? Icyo afise bobo umuziki wao hari kumunye wawukunda sana kandi abantu bo muri Kenya barakunda umuziki sana like usanga n'umuntu nyene abantu bose mu mamodoka mu mabis mu mabus mu club arama vibe kandi arama club menshi cyane nakano kahari ati umuziki no muri Noro nk'ibisaba kenshi sana ku baririmbyi
nta muziki wa Sidena no ruhari niko bimeze bo barakunda umuziki cyane kandi baratahura umusani ntibakunda umuntu bakunda ibintu ukora nicyo bitandukanye hagati y'ubundi niki twarushije ubunebwe nawe urimo mu muziki nagendo nawe urimo neza no kubesha je usa nuko ndiko ndakora muri kano kanya ngabo turajyanye sana Yes, mwaka tujya kurangiza na controller canke dushira gusohoka ikindi gikorwa. Uko ibintu bizogenda neza tuzabamenyesha gusa indirimbo afite ni nyinshi abantu biceye ibintu byinshi kuri je baranangira nkurikirana actually That's right. So Flo warakoze cyane no mwaka tuvuze okay ya Live Show Award. Flo yo mu category dukunda gutrashiraho category muri by'umwaka mwiza mu Burundi mu bagabo ndetse muri rusange kandi video nziza y'umwaka urabo nziza y'umwaka muri imvya gicaruka muri imvya himirije abandi kwinvestisa cyangwa mu migambi yo kwiteza imbere mu muziki muzo zose ubona category yoje muni avuga ati award nakwiriye ni award ko nzotwaranyisha kuba shuanje twanye vraiment mutandingani sivyo mutandingani mutaravye kamwe na mama best collaboration y'umwaka of the year niyo wanje ni Flo featuring Jovio sivyo wanagomba ngiranije makuru bose asotse ego ubishinze hisu wifashije iki kugira ngo wari nziza okay umurabe indirimbo sivyo okay abantu benshi hari ikintu kibabesha numbers za YouTube n'ibindi bintu umuntu ashobora kuba dafite numbers za YouTube mugafite izindi numbers za Spotify afite Audiomack cyangwa afite ibindi bintu asumbeje just numbers ni nimero nyene like umuntu ashobora kuvuga ati no munsi reka nishimye mvuga ati no munsi ndareko miliyoni 5 birashoboka man izo cyose turabizi n'ibintu bizwe but indirimbo yanje controller ubusabwa n'amategeko byose byo kuba indirimbo best collaboration because uravye narimbishikira namumije Kirundi Jovia sivyo uravye Kembes uravye quality ya video uravye indirimbo man nonga yarabaye ya mbere muri top 5 you know sivyo banda muzumviritse nafana mudukurikirana mukabona iyi award barayinyimye it means yuko zobabandenganije so tuzo tagania byinshi na sindaza award uko ibintu byose unyaka ntunyake award ya mbere wavuze best collaboration y'umwaka ni zasotse mu Burundi ego vraiment ari indirimbo yasotse yo jamwe na ya mbere ya kabiri best video of the year ijya video yawe isumbije ikizindi video za huwa men okay nagarika kabijya nakabinywa men quality ubwitange like amasanamu ukipanze ni best video of the year chap ni indirimbo ya kabiri muri video yo bariya mu ndirimbo zasotse mu Burundi ni muzirabo muri video iyindi nawe sinjago twabateranya n'abaririmbyi urumva urayishizemo ko isumbije Jove bien isumbije Fagera Chuma isumbije okay Jove bien tuvuge nta turi kandi yavuge ni yasotse I think ni visual habayiza si video si official yeah icyo cyane nisho kimene na ninde yanje nayo ni unofficial urumva yisuna zakivuga ngo so ni yabigira kabiri yigira gatatu umuririmbyi ari aho bavuze ngo umuririmbyi yahimirije abandi bantu bose mu kwinvesting ebro ni jewe amenye wende nawe uburyo like nzana amasanamu meza nsohoka igihugu nje kuzana ibintu urumva nje kuzana indirimbo nziza sivyo ikindi nuko mutegeza kumpa award because n'indirimbo yandi yaciye kuri televiziyo ya mbere iri mu za mbere ku isi akawundi munabikora sivyo ibindi namwe muzovyimera imanzo bandi umuririmbyi mwiza w'umuhungu imanzo bandi umuririmbyi aho zindi yabute gusa kameme umuririmbyi w'umwaka izo award zitatu izo muziminye nawo muzozya bazumve neza ko bazoba gusumba abana nabo batanga ama award bose men
muri en general award best video of the year ni wanje, best collaboration ni wanje, best influencer je nomba iyo ni wanje. Abantu bose mutanga award ni mwazina abandi muzanye muzibaye kugira mu banezereze because muga mu mitima yanyu muzanye aba best artist muzamuzi yuko ari wanje. Ivyo best artist bazora